kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ukutagira amahirwe angana hagati y'umugabo n'umugore mu bijanye n'ubutunzi biracahanze isi. Mu Burundi, amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi amenyesha ko imico, amategeko atubahirizwa ko biri mu bisubiza inyuma mu butunzi umukenyezi. Ari naho haviramwo bimwe mu bijanye n'amabi akorerwa mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ni igiki cokorwa kugira umukenyezi agarukirwe muri ico gisata? Ninde akwiye kubikora? Inyishu z'ivyo bibazo ni mu kiganiro kw'isoko. Josine Kaze ni Jangire ndakibashikirize. Kaze. Dufatwa nk'ibikoresho agareka amabi akorerwa umukenyezi. Dufasha akarorero, amabi akorerwa abakenyezi aribonekeza mu makambi y'impunzi z'abarundi nko mw'ikambi Mahama mu gihugu c'u Rwanda. Abakenyezi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA bemeza ko ico kibazo gihagaze ku bukene. Abenshi haba kubera baba hariho kwiheba kubera ibibazo babayemwo, ugasanga aba mu buzima bidakunda ko adashobora kubona n'amavuta yisiga. Murazi abantu b'abakobwa canke abantu b'abagore bakenera agatenge bambara, barakeneye akarato. Rero mu kuja kudushaka ugasanga bagiye kwigwanirira baja gushakisha ubuzima. Ahantu turi mu nkambi hari aho usanga nk'abana b'abakobwa ugasanga abahungu barabashikisha utuntu, hama abana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura, ugasanga batwaye inda canke banduye uburwayi. Nta muntu aja gushurashura gutyo nyene, baba bafise ibintu barondera. Urabona nka benshi nk'ubu hari imiryango basize bitwa ibintu vy'ivyiciro vya gatatu, ugaca usanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka ico bifashisha. Igihe umwana w'umukobwa adafite uburyo bwo kugura bivyo bikoresho nyene akenera, ahusha guhura n'umusore kandi akamwereka ko ashobora kubimufashamwo, ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu vy'ibiryo cyangwa se amafaranga, agashurashurwa ku nguvu muri ubwo buryo. Nk'uko biri mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi, abakenyezi n'abigeme birimizi n'ababa mu bisagara barakorerwa amabi afatiye ku kutigenga mu bijanye n'ubutunzi. Ivyo bikibonekeza mu miryango, mu kazi no muri politike. Bisigurwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kurondera uburyo kuja mu butunzi, kuja mu kurondera ibintu bizoguteza imbere, bizogutuma uronka uburyo wigabira, birakenewe cane ku muntu wese, kuko nta muntu numwe, baravuga mu Kirundi ngo utigaba ntiyigaburira. Mu gihe wewe udafise uburyo ushobora kuvuga uti ubu ni jewe ndabufise n'ubwi wanje, ndabukoze iki, uba uri uwo kugaburirwa ivyo arivyo vyose. Uzohabwa ivyo babonye vyose, uzosega, uzosaba, nturi umuntu w'ukubahwa. Biratuma rero na vya bindi vyose tuvuga, uretse no gukorerwa amabi, na vya bindi vyose tuvuga ngo ukunganishwa kw'abagabo n'abagore, ukunganishwa kw'abahungu n'abakobwa, erega ntitwongana. Wewe ufise uburyo nanje ntabufise, kuko tuzogenda kwiyamamaza, wewe utoga kuko washoboye gushika kure, washoboye kugira ibikenewe vyose, washoboye guha bariya bose bakwitura. Jewe nanje ko ata buryo nari mfise sinzoronka. Kandi ivyo ni ibintu leta ishobora gukora, ikagira imigambi yo kugira iti kuva ubu reka duhindura ibintu, duteze imbere abakenyezi, dufasha abakenyezi kwiteza imbere. Baca bakora imigambi yo kubibigisha no kubibafasha kubaha umutahe no kubakurikirana, kandi ivyo birashoboka cane. Birashoboka yuko leta ishobora kugira iti mashirahamwe mwese muriko muraraba iterambere ry'abakenyezi, nimuze gira imigambi tubashigikire, mushigikira abakenyezi biteza imbere. Ico rero kigatuma rero mu gihe wamaze kuba umuntu yifashe, afise ico afise nawe n'umugabo muri kumwe, yaba uwo mubana canke uwo mukorana canke uwo mwegeranye, azomenya ko nawe uri umuntu afise akamaro. Ntaheza ngo asubire kuvugisha uko ashaka, ntasubira gukubagura uko ashaka, ntasubira kuguhohotera uko ashaka, kuko arazi ko nawe uri umuntu w'agaciro. Hajya mu kazi, abakenyezi kenshi igituma niki babategeka ivyo,
byo kugira ngo turyamane nuko bibaze uko atakindi bari ni nk'igikoresho nk'ikintu wogurisha. Ibihugu bitandukanye vyateye imbere vyarashoboye kugabanya mu gukinga amabi akorerwa abakenyezi. Kenshi vyaciye mw'iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zifata ingingo hamwe no guha amahirwe angana umugabo n'umugore nk'uko bisigurwa na Pascal Niyonkuru yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira. Ikibazo ca mbere bashize imbere cari co gushira abakenyezi mu nzego zifata ingingo n'amategeko kugira ngo baba ba mbere mu gufata amategeko ahana canke akingira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikibazo ca kabiri bitayeko cane nuko ubutungane buhana iryo hohoterwa b'ubutungane nyakuri kandi abashaka ubutungane bakaronka ubwo bushobozi bwo gushikira ubwo butungane. Ica gatatu kwabaye ukwita ku buringanire hagati y'abapastori n'abagabo mu vyerekeye kuronka ubushobozi buhagaze ku butunzi ariko kandi no kubukoresha neza bose kandi. Ica kane arico ca nyuma cabaye kwita ku mico n'imigenzo kenshi ahubwo bituma ihohoterwa rifatiye ku gitsina turifata nk'ikintu gisanzwe ukamengo sinicaha mu migenzo no mu mico imwe imwe y'amasosiyete tubayemo. Nuyo mwihwezo w'umuhinga Pascal Niyonkuru uciye usozera ikiganiro kw'isoko. Josine Kaze nije nakibashikirije naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.